bakunzi bacu ndabaramutse ndabakaza na Karume bwira ko ndabakunda cyane kandi vyimva mutima nizere ko mugina mugira ibihe vyiza aho muherereye nizere ko meze neza cyane nizere ko muguwe neza abo bitameze neza namwe mukomeze kwihangana nizere yuko Imana iracaba afise ku mugambi kandi irabakunda cyane ndababwira yuko rero mwamaze kubona yuko kwanza twamaze kuja out studio ni Trésor Mingo na Baby Bernice muri cyagenero cyacu tukunda kubashikiriza ibintu byinshi bigiye bitandukanye ariko runo munsi jinza kuba ndi inyuma ya kamera Baby Bernice niwe agira chaza kubana natwe muri question answer cyangwa se question réponse ndavuga yuko turaza kumubaza ibibazo bigiye bitandukanye bijanye n'ubuzima bwiwe araza kubudusangiza abatari basanzwe bamuzi basonga muzi mu biganiro baraza kumenya mbega Bernice inyuma y'ikiganiro n'umuntu ki Bernice ameze gute so kanda subscribe cyangwa se s'abonner bivana n'ururimi telefone yawe irimwo kugira ngo uzohore uronka ibiganiro byose bizabiraca kuri ino chaîne yacu ndetse kugira ngo binagere kure bisangize mugenzi wawe mu gukora partage share unakore comment ku bintu byose ufuza kuruza turabaganiriza ndetse n'ico yifuza guterera kacinza nakira mugenzi wanje ntabarambiye Baby Bernice ndakora musena kwa kazi na karibu urakoze cyane Mingo urakoze gose kandi maze ndamutse nawe ko radukurikirana ndabwira ni kaze cyane mu kiganiro cacu ako urishimye ndayibona cyane uranezerewe unezerejwe n'iki baje becho kinezereye nuko ngarutse kugira ngo shobore kuganira n'abakunzi bacu shobore kumva neza ko duhuye kandi voilà birantera cyesho higo Mazigona yuko Bernice no musi nduza gushoboka ofete urabona karanezerewe cyane arishimye iyo mpamvu no munsi nateguye ibibazo yansabye kuva karinga bimwe bicishemwe amaso mu gusa sinabimuhaye kweko nashaka yuko mumenya aze kubitwishura atavyiyumviriye ko reka yeyo ntangure ndayimubaze mugaye mbere ko nza kwimubaza reka ndamubaze Baby Bernice ni umuntu ki ku muntu amwumvise bwa mbere Baby Bernice n'umuntu ki tusa hewe cebintera ubwoba okay Baby Bernice n'umuntu cyambere cyo ndumukobwa voilà ndumukobwa ntabwo mfise ubwanwa icya kabiri nkaba ndumukozi wa Black Femme niyo nkorera ikindi naco Baby Bernice ku muntu atamodi n'umuntu atarangwa n'ishavu n'umuntu arangwa no gutwenga gusabana n'abandi bantu cyane cyane Baby Bernice n'umunyamahoro muri rusange yes umunyamahoro muri rusange emwe Baby Bernice tunatuzanye kuva kera ego unzi ntaravyibuha utaragira inzobe no sure okay Bernice ku muntu atakuzi Baby Bernice avuga indimi zingahe oh la la reka rero ibyo rero indimi shizemo nubwo navutsemo nubwo umwuka cyane ndibaza ko navuga indimi zitatu nubwo umwuka rurimo ndashobora kuba mvuga indimi zine hatarimo umwuka ko umwuka ko urumva tuba twagiye mu cyenda juru hariya kure cyane ndashobora kuba mvuga ikirundi arico navukiyemwo ico mama wanje yangaburiye kuva umunsi mvuka mbona izuba kindi naco shobora kuba mvuga ni Gifaransa voilà Gifaransa vraiment chubwire ko nyabazi mugapana cyane hama ni congereza cyo ntibagiye naco nico nagiye ntoragura hangaho mu buyenzi no mu cyo bitoki Igiswahili mugasi bize ko nagikuye mu buterere oya kubera ki mu buterere bavuga ngo arabaswahili benshi okay kandi abaswahili benshi usanga ari bavuga ca kirimi cyabo abandi bavuga ngo nango ni kirimi cy'abarozi entre parenthèses urakoze cyane twahasinze nezi kuza kuvuga iringara nezi kuza kuvuga iki aba iringara ni bya bindi ndamutso gusaba amazi ico kindi kirimi kindi kidagi imisi ko turiga ni kidagi mu Burundi turakazi kilasha cyose kizika gihari ruva yuko ivyo byo turabicisha kugira ngo dushobe gusaba amazi Baby Bernice ni kintu kenshi kimutera gahinda yaciyumviriye kinera gahinda ni gihemba nibuka yuko nza guca muri centre ville hama nahagera akaba abantu bagenda barambwira impamfasha mpako kacusagara muri cyo gihe shobora kubahaza bose donc iyo mvuye muri muhira nzi yuko nca muri centre ville ko nza guhura n'abandi umva ari ikintu
numva nyene ko mfise agahinda nubwo ngira muri bisi canke nkavayo nkagera ku kazi usanga nyene mfise agahinda muri jewe. Okay, ni kihe kintu kikunda kugushavuza kenshi cyane? Kikunda kunshavuza ni indyarya vraiment ziranshavuza. Abantu b'indyarya akombera umugenzi kandi uri indyarya vomye kunyereka neza ko turi aba enemy hama nkabimenya. Asha ikintu kinshavuza cyane no kumenya yuko umuntu ari hamande yanje ari indyarya coco kirakwiye. Okay, uko bumeze kose eta yose wowe burimwo ni kihe kintu kigutwenza cyane kuburyo uko ico kintu to kwihangana gutwenga mu gihe coba kibayisha nk'ise coba kigushikiye? Ikintu kinweza cyane deja nanje nditwenga. Deja nanje ubwanje niravye nditwenga. Deja mbambona umengo ndatwengeje abantu benshi bakunda kumva ko imiseso muri kuratwenga niyo ndi kuri micro sanga ndiko ndatwenga. So ibintwenza ni byinshi uko hari genca no mwibara ugasanga nk'umutama yinywereye ugasanga ndatwenga sana. Twenga ibintu byinshi cyane. Bebe Bernice ni kihe kintu kunda kumutera umunezero cyane? Wow. Ikintu kicambe kintera umunezero no kuba nzi yuko ndi muzima. Iyo mbyutse gusa nkiraba tumva nezero cyane gose. Ni kihe kintu Bebe Bernice yiyizi ko ku mubiri ciza? Oh my god. Ikintu cyabe ciza. No afisi. Ego. Sha. Oya, reka ndakubwiye ndafise umushatsi mwiza nuko nawusutse. Really? Ego. Nifuza kuwuraba. Asha nubu none akase ndacawufise. Really? Yeah. Bebe Bernice muramutse afise ubushobozi bwo guhindura ni kihe kintu yo kuhindura ko ku mubiri? Yes we no hindura mu kanwa. Nakubesha afise amenyo mabi. Ndatwenga muganda gerageza kuyafuka sinzi ko bamaze kuyibona. Ariko aradukurikirana mwabibonye amenyo ya Bernice. No hindura mu kanwa nkabafinyore nkumva neza yeko handi ntwenze warako nkunda gutwenga nkatwenga ye nkabona neza ko abantu babona nyene indani no hindura mu kanwa. Bebe Bernice ni ubuhe bwoko bw'abahungu akunda? Wow. Cyambere curumva ni umuhungu ahagurutse ateye neza. Wa muhungu afise araterura burya wa muhungu aterura ivyuma. Muga rero hari ikindi handiko ndavuga physiquement ariko ndakunda na qualité. Umutipe akunda kuyaga, umutipe asa neza, umutipe ari pose kandi umutipe yemera. Wa mutipe nyene ari représentable. Bon tuvuga ati ahagaze vraiment ntiwocisha mwijisha. Uyo muhungu vraiment ndamukunda cyane. Muri ivyo uvuze ni kihe ntafise? None byari byo. Bakunzi bacu impinga ciye yivuga ko basanze bamuzi ndazi ko mumaze kubona ibiganiro bigiye bitandukanye. Umva ico udafise ni kimwe ntugangutse mon pote. Sinterura. Nuterura. Iyo bari yo mpamvu se utuma utankundaje? Cha iyo mpamvu vraiment mugabo nagukunze no kurihira gym tonic. Really? Dutangureje rero. Turatangureje. Bebe Bernice yabonye umuhungu akamukunda ni kihe kintu akora? Icambere sho ndabiri ntuguta. Ndabiri ntuguta. Oh my god. Kuko nkunda gake vraiment. Franchement nkunda gake. Iyo bishitse nkabona rero umuhungu numvise vraiment anyuze umutima wanje. Ico nkora gusa ndabiri ntuguta ko simba afise ngene shobora kubimusigura ko ndamukunda ko nitubyemerewe. Ego. Ni kihe kintu Bebe Bernice yakoze c'ubusazi kubera urukundo? Yo naramukubisa amakofe. Ya ndavyibuka vraiment. Nakoze ubusazi ndamusanga iwabo yambwiye duhebane kandi je ntivyari bwahire. Sinamukubisa amakofe. No ngiye avuga ati nakundanye na Jetri. Atari Jetri nawe Jakishani. Ariko no. Ego namukubise. No busazi nakoze imbere y'abantu ndamukubita. Kandi vraiment sindacicuza ico ca. Kuko biraryoshe gukubita umwana w'umuhungu rimwe na rimwe. Ntiyakwishuye? Oya ntiyishuye. Yaragukunda. Umuhungu mwiza vraiment ntiyishuranye. Yarankunda vraiment, yari umwana mwiza mugabo. Uburyo namukubise nawo ntiyarabyiteguriye. Voilà ikofe rya mbere irya kabiri. Manyene yaravuga ati no reka ndamufate.
asha ico kintu mu rukundo nico kintu nibuka vraiment nasariyeko. Batubwiye kubijanye n'ibintu vy'amashuri no kwiga ni kiye cigwa Bebe Bernice yakunda cyane ku ishuri? Monje nakunda Kirundi. Really? Kwitwa kundi Kirundi. Nakunda Kirundi kubera ukitwigisha nawe ne yarasekeje. Umva nanje namukunda ukuntu kubera ko ntavyo yari yitaye. Wakunda ibisokozo n'utujajuru. Nakunda ibisokozo, imigani, ibintu nk'ivyo. Kandi nakunda ko atanadusurveya arumva ko umuntu atagusurveya uva wateza kundi kuru ye. Yeah. Okay, niye kuru wanka cyane. Mathématique reka. Yo! Mathématique rero igeze. Examen yawe yaza ku munsi wa anniversaire yanje ibaze sha. Nkaba ntayitoye kandi ari umunsi wa anniversaire yanje. Ibaze. Urumva ico kintu mate narayanka n'umutima wanje n'ubunya ntavyo. Consigne nayo nzi je na tangente. Ibintu vy'amaderive n'ama primitive. Numbaze. Ni hatari. Nirihe kosa wakoze ku ishuri ry'ubusazi? Ikosa nakoze ku ishuri ry'ubusazi. Sha oya namye ntekereza. Cyambere cyo bari bazi ko ku ishuri wacu jewe ndi umuntu serukira abandi, mvugira abandi, nkuko natangwe kubibabwiye yuko nahoze ndi umuntu fasha abandi kandi nkababa hafi. So nta kintu cikosa nakoze vraiment ku ishuri cyo vuga ati novuga nti cyaragiye nyene kirankurikirana voilà. Nihe nama ikomeye wagiriwe mu buzima? Inama ya mbere nagiriwe mu buzima c'était ma mère. Ndakunda mama wanje hari hose yubahwe. Hari hose uza kubona ino video imuhe mama wanje wubahwe niyo mu mama wanje yangiriye inama ikomeye cyane ndibuka. Ikintu cyase mama yambwira yabanza kucandika ndibaza neza naho aherereye aracafise ugwandiko yanyandikiye. Donc yarambwiye inama ikomeye cyane yambwira ibintu byo mu buzima busanzwe navuga ati mama wanje arambere inshuti ya mbere na nubu ni inshuti yanje. Inama imwe ikomeye cyane iruti izindi wagiriwe mu buzima? Inama ya mbere iruti yindi yambwiye ati uragiye urasuhutse voilà ntukiri umunyeshure ntukiri mu biganza byanje ugiye kwitunga rero uzumenye ijambo zosohora uzumenye niryo uzinjiza uzumenye niryo ugumiza ku mutima kandi abantu bose uzobafate kumwe. Ndibuka ayo majambo vraiment yarayambwiye kandi n'uyu munsi niyo ndiko ndagenda cyamo kandi biranyubaka. Okay. Nikiye kintu umuntu yokwigira ko mu buzima? Kintu novuga nti umuntu yonyigira ko si bimwe byo kwishira hejuru cyangwa iki arakwiye kwiga kuba umuntu akora cyane. Yes, ndakora cyane kandi ndaruha cyane. Donc ndi wa muntu mvuze nti iki kintu ndagishaka kukigera kuko biri kose amaho yose ari mu nzira ndayacako ku bantu banzi cyane baranzi ku bantu bambona ku bagenzi biwanje barambona cyane baranyumva. Andi umuntu wa mbere ni uravye na stati yanje guhimbara kuko haba harimo ibintu by'ibikorwa byinshi ndiko ndakora ngenda ndakora ni ibintu byiza cyane. Ni ryari Bebe Bernice yigize gukugwa n'isoni hari habaye iki? Gukugwa n'isoni n'umunsi wa mbere ngiye gutora diplome. Ego nabuze ngiye ntambuka. Uruva bwo busazi bwanje bwose nayisanzwe fise bwa bunyamuji bwose tugenda tugira ico gihe nabuze vraiment ngiye ntambuka nikirato cyaswe kunta hasi. So no munsi rero nagize soni nyinshi cyane. Ni kihe kintu kimeze nk'icibutso Bebe Bernice afise mu buzima gikomeye cyane kuruta ibindi? Ikibutso cya mbere fise gusumba ibindi ni ikanzu nambaye ifise imyaka 3. Yes. Uracayifise? Yeah. Ico kintu cya mbere fise imyaka 3 mama wanje yanyeretse agafoto arayimpa vraiment yimpa nk'impano n'ubu rero ndacayifise. Nirihe jambo Bebe Bernice rimuryohera cyane kumva umuntu ari mubwiye? Ijambo rya mbere nkunda niri ndagukunda. Wow. Ningire none. I love you. Arivuge mu Kirundi uko nivuga. Ndakunda. Urakoze. Umugore agahiritse. Abakunzi bacu aragahiritse nakambwire neza. Okay, ndagukunda yishiremo. Ndagukunda. Ndagukunda. Ego. Ndakunda. Iryo jambo rimbwiye nawe uba wankoshereje ndakubabarira.
My God, really? yes Nzokwiba telefone eh sinzi nabwiye ati nakuje telefone kandi ndagukura. aho igipolisi muzaba muri kumwe Oh, ukora iki mu gihe cyawe cyo kuruhuka iyo uhejeje akazi? kintu nkora ca mbere nta kindi vraiment njya mu gitanda manye nka medita yeah. Bebe Bernice, akabazo kanyuma nahifise mu munsi nirihiye donc nikiye kintu wanka kwishura mu buzima, like nikiye kibazo wanka kwishura mu buzima iyo umuntu akibaje ati no sinabishaka kubivugako. Ariko ikintu ca mbere nanka ni iki, tu es marié urafise umwana tout ça ibintu nk'ivyo nyaoya sinkunda kubivugako. Ngize amasiko kubera iki? Kubera ko ubushatse kwinjira cyane. Eske ushaka tugire mariage? Ushaka unwari? Chaka biri nacu ushaka tuvyarane? So okay, birumvikana ndagutahuye. yeah. Oh, Baby Bernice, ndabwiye ko ndakunda cyane. Merci. Kandi ndagushimire cyane. Kandi twabanye neza. Ndafite ibibazo byinshi byo kukubaza ariko umwanya uragiye mugabo nibaza kwandika muri commentaire yuko bifuza partie 2 y'ibibazo no kubaza bifuza kumenya ko nibindi bifuza kukumenya ko bavyandike muri commentaire kugira ngo nzoce ndabikubaza undi munsi. Reka naje ndagushimire gose wakoze. Reka nanje urakoze cyane nari ndagushimire kandi ndashimira cyane n'abakunzi bagenda badukurikirana hirya no hino.